Bakunzi ba Kazoza FM ijwi iryo kugwiza umwimbu kaze kandi muri kino kiganiro itegeko mu musanzwe mu bimenyereye muri kumwe na Jordan Alex Mugisha. Iki ni gice ca kabiri c'ikiganiro itegeko. Gice ca mbere twibutse ko twariko turaganira ku mategeko agenga ingo n'umuryango, aho turi mu gihe aho usanga abantu benshi muri imisi ariko barubaka ingo, tukamenya rero twarize kumenya no gutahura neza mbega amategeko y'u Burundi avuga iki kuri abo batanguye ingo zabo zishasha iyo bashize ku mukono ko bagiye kubana karamata. Amategeko akinga amatungo yabo nayahe twarize bitari biki. Igice ca kabiri rero ca kino kiganiro kibandanya kivuga ivyo mugabo uno munsi tukaraba canke tukisunga cane kuri abo bagira ubugeni ingira kabiri canke ingira gatatu ngira bivana. Tukavuga tuti mbega abo bagiye amategeko avuga iki kuri abo bagize ubugeni ingira kabiri canke ingira gatatu bivanye n'ibitandukanye biba byabashikiye ku buryo usanga bavuye mu buryo mu bugeni bwa mbere bakaje mu bugeni bwa kabiri. Murabizi ashobora kuba divorce canke urupfu canke ibindi bintu bitandukanye. Ivyo rero nivyo tuza kwiga ko umuntu aca yibaza ati mbega ubugeni bwa mbere amatungo acakingirwa gute, bayagabura gute, abana baba baravuye muri ubwo bugeni bwa mbere bo barakingirwa bigenda gute. Narijya societe yacu ari societe patriarcale iraba cane igitsina gabo, mbega hoho bakingirwa gute. Ivyo rero nivyo tugenda turiga. Hari n'abagira ubugeni basanzwe mu bukumi bwabo canke mu busore bwabo bafise abana byarashitse ugasanga bararonsa abana. Abo bose barafise itegeko rirafise ico ribivuga ko. Ivyo nivyo bibazo twibaza kuko abo bose n'umugwi w'abantu bagenda bagira ubukwe canke ubugeni muri iyi misi turimo muri igihugu cacu. Turi kumwe rero n'umushinwamanza namusabe yidondore kandi. Murakoze cyane. Igihe ca mbere twari kumwe reka no busubire ndabibutse izina ni Maître ni Leonidas. Si rya mbere kandi ngo si n'irya kabiri. Muntumira ndaramukije ariko batwumviriza kandi ndabashimiye nuko mwadutumiye. Tuciye tubwira ko amategeko y'u Burundi araba ingo n'imiryango aremerera abari bubatse irya mbere gusubira kubaka irya kabiri kumvo izo zose. Murakoze ikibazo. Itegeko dufise mu Burundi gengo n'imiryango riremera yuko umuntu ashaka kurongora umugore agira kabiri mugabo bo ashaka kugira ubukwe bugira kabiri mugabo ni ngombwa ubwa mbere we butakiriho. Bo ushaka kuba butakiriho umwe yaritavye Imana canke naho harabaye ukwahukana. Rero urumva amategeko yacu ntiyemera mu isanzwe ko umuntu agira abagore babiri canke ngo agira abagabo babiri. Aya amategeko yemera yuko mbo kwera igihugu cacu kiri mu byo bita la laïcité. Yemera kwemera ko umuntu wari wese. Ego ntikora amategeko ifatiye ku idini canke ririya. Bose bateza kubikurikiza gutyo. Ego aba kabiri rero ntibandikwa, aba gatatu baca bagenda kwandikwa muri amadini yabo. Mbo ntitwavuga ngo bamwe barandikwa canke abandi bakandikwa, ahubwo uravye amategeko handika umwe gusa. Ego muti rero iravyemera. Ego umuntu ashaka gusubira akagira ubukwe iyo ubukwe bwa mbere iyo yahukanye canke iyo umufasha wiwe atakiriho. Ego okay. Umva nta mategeko abagenga yihariye ahari? Oya, nta mategeko abagenga mu buryo bw'umwihariko ahari. Biguma ari irya tegeko nyene gusa ingorane zishobora kukwaduka cane ku bintu bijanye n'amatungo. Aha nico kibazo ca gatatu nagenda kubaze. Ubugeni w'umuntu agize ubugeni hari igihe agira umugisha. Umugisha nawo urazi kutandukanye. Tuba twarawatuye ko mu bugeni tutimuze mugire ivyo na nivyo nona abana sivyo. Muhe mugire ivyo mugire ubutunzi muze muronke ivyo mubaha. Iyo bishitse rero ugasanga swat aritavye Imana canke
ntibyakunze ko babandanya bakavana sivyo n'uwo muntu hama biragashika akagira mariage ya kabiri ivyo bintu rero bice bigenda gute muca mubijera gute bo ingorane zikunda kwaduka iyo abari bubakanye bo muri mariage ya mbere bari basangiye byose igihe bari basangiye byose canke atacu babivuze kumwe navuga muri ca kiganiro cacu hamwe atacu babivuze ko niho ingorane zikunda kwaduka kuko umwe aba yaratwaye gwiwe undi akaba yaratwaye gwiwe atangorane zihari mugabo kameme niyo batabivuze iyo habaye mariage abona n'ibintu bambe habaye divorce n'ibintu barabigabura mugabo mba iyo bitagabuwe niho ashobora kwaduka ingorane alors rero nari kuvuga nti ingorane zikunda kwaduka iyo bitwa ngo babisangiye byose dufate nk'umugabo eka tugende ntuzenya dufate uwapfakaye wagize wahukanye taza kumugarukako urashobora gupfakara urabona iyo upfakaye dufate mupfakaye byose mwari mubisangiye mwarabivuze ko byose mubisangiye ico gihe dufate mwari mufise n'abana ubundi batorana ku bavyeyi bose niyo baba bari muri separation abana bo nta ngorane batorana ku bavyeyi bose aratorana nyina kongera agatorana se iyo rero umwe agiye abana n'ivyo urumva bo ntiyabaharagira ko batorana cane kuri se kuko urumva bo dufasha akarorero se nyago no bakunda gutangura gupfa abagabo navyo nzi umumenga notangura cane ariko urumva umwe muri bo yapfuye uwapfuye bashaka kumutorana kuko yera atakiriho aho n'igihe mugabo baba bari muri separation de bien kuko urumva yagiye yapfuye bashaka kumutorana abana mugabo uwundi aracariho uwo ntibamutorana iyo rero haciye hazamwo umugore agira kabiri ugasanga ibyo bintu ntibiradadanuka ngo bamwe batorane donc ngo barikide communauté ya mbere liquidation ngo bayirikide niho akunda kwaduka ingorane aho naho nari kwemereye kuzo kwifashisha n'akarorero k'imanza zimwe umuntu aba yaraburanye n'igihe usanga mugabo iyo kamava ndakubwira yo kameme byagenze neza nico gituma nza kukwereka akandi kamaro kuko iyo bibaye ngombwa mushaka kwandika ingene muzotunganya iby'amatungo yanyu muri ako karorero yari umugabo yarapfakaye hanyuma akaba afise n'abana mbere batari bake haba mugabo acarasubira ararongora kandi yarasubira ararongora umugore agira kabiri aravyara n'abandi bana hanyuma nawe rero acahapfura arapfa uwo mugabo ikibazo rero kica kiza niki mbega abana b'umugore agira kabiri canke uwo mugore wenyene barafise uburenganzira kuri ibyo bintu wibuke yuko muri iyo mariage ya mbere hariho ukuntu nawe yarabanye n'umugore wa mbere bari babisangiye ibintu mugabo rero wumva wowe ukuntu yaciye abigenza yaciye afataragira en régime ya séparation des biens kuri mariage igira kabiri abwira uwo mugore yararongoye amubwira ati wewe uzoguma ivyanje nanje nguma ivyanje ico kameme carafashije kugira ngo ayo matati niko ndakubwira ntiyaduke kuko iyo bidadadanutse neza nk'aho bana bo ku mugore agira kabiri baravuga bati none ibintu vya la part ya wa mugore wa mbere yapfa turayifise ko axe canke ntayo dufise ko naho rero urumva haca hatangura kwaduka ingorane tandisika abana w'umugore wa mbere bacavuga bati ibi bintu byose byari bya papa na mama mwebwe ntimubikorako nizo ngorane rero ziheza zikaduka mugabo mu kurangiza ngengo kumbe niho tuza kubivuga nka recommandation ubundi nta muntu akwiye kugumana ibintu mu mutwe azogira ari ubigira yo bo kwandika ari abisepara bakandika
hamara batabisepara naho nyene bavuga bati tuzosanga ibyo tuzoronderana hamwe nabo nyine bakavyandika mbwa ntihagire umuntu aja muri mariage avuga ati jewe naho biruko sishaka ko dusangira byose mbwa bakabigumana mu mutwe ntabivuge kubera ngira kumbura atazi ko amategeko abimurekurira yego urumva rero mugabo urumva ico kintu citwa liquidation nico nibazo yuko dukiye kumenya kuko urumva turabizi neza ko mu masentani menshi harimo izo ngorane ma liquidation urikida gute aho uvuga uti jewe ebana turarikizi ya mbere na cane iyo bishitse ugasanga umugabo yapfuye umugore agira yihomaye baravyaranye umwana umwe canke babiri babirikida gute bigenda gute kugira bavuge bati ebana uri urashobora kugenda nta kibazo muri uwo wundi muryango narijya uzi neza ko turi societe patriarcale hano bo mu gihe umugore we afise umwana kumbura atavyawe n'uwo mugabo bahorana naho nyene bamukurikida iyo communauté mu bijanye n'amatungo bivana nabo nyene n'ingene bari barashize hamwe ibintu byabo canke barabisepaye iyo bari barabishize hamwe donc bose babisangiye ni byiza yuko umugabo apfuye batangura bakabigabura kujya haba habaye divorce yego bakabigabura bo gusa numva nuko haba hariho kumbura abana baba barabyaranye nabo ubundi amateka agenga by'ukurikida la succession ni ngombwa abo batorana ko babe bapfuye kuko urumva nta namwe bigera bugurura gutorana abatoranwa bakiriho abo batorana ko bakiriho niko ndavuga rero ntibyiza yuko umugore agomba kuja mu rundi rugo iyo yapfakaye ashaka kuba afise n'umwana yavyaye kundi mugabo nk'uko bivuze ico gihe ni byiza yuko barikida ntanzenya ya mbere kugira ngo ntihazobe conflit y'uwo mwana wiwe aguma yiyumvira ngo biriya bintu byose ni gwanje be nawo bana bandi hama kandi uwo mugabo agiyeko uwo mugabo agiyeko wundi kurumva ari umugabo nk'umuntu ashaka kuvuga ati ujya mugore afise ibintu byinshi reka ndamujeko naho ntamenye yuko hari abandi bantu babisangiye ntabone ko hari abana bavyaranye naho baba batavyaranye bakaba dufate barabisepaye igice kimwe baragiha nimba bagiha abavyeyi b'umugabo mu gihe batavyaye par exemple ashaka kuba badafise abana haca hakurikira ku rutonde rw'abatorana haca hakurikira abavyeyi rero bavukana n'umugabo oya abo boza mu gihe abavyeyi batakiriho mu gihe abavyeyi batakiriho rero niko ndavuga nti ni byiza yuko muri ico gihe batangura bakarikida la communauté ya mbere ku buryo umuntu wese aronka amatungo yiwe naya kugira ngo nuwo mugore agiye mu rundi rugo ntimuzomutera ingorane ngo uwo mugabo wiwe azohave yiyumvira ngo biriya bintu byose ngo nigwiwe ngo hajya ngo yabuze umugabo kubyo bintu byose ngo bizoca bibagwaca ngo joca ndabirekipera nico ico ni ikintu gikomeye cyane nibaza ko abantu benshi rimwe na rimwe batavyiyumvira hamwe byashitse urazi yuko bishika umuntu par accident umuntu ugasanga yaronse umwana hors mariage wewe bite iyo umuvyeyi yamuronse ahisemo kugira ubukwe makagira ubukwe n'umuntu batari bavyaranye n'uwo mwana wewe nibisanzwe nuko nyaragenda biba byoroshe ntaco bamukingiramwe amategeko anaca abiraba ko urumva n'umwana mu bandi canke bo kubijanye n'umwana kameme aho iteko risanzwe rigenga n'imiryango mu Burundi ho riratomoye riravuga yuko umwana yaba umwana yavutse hors mariage canke muri cadre ya mariage afise uburenganzira bumwe n'ubw'abana bavutse habaye mariage mugabo aho ndiko ndavuga ku bintu ku matungo y'abavyeyi yego nuko vuga uwo mwana nimba yavyawe n'uwo mugore kuvyo umugore azoronka byose uwo mwana azohifise ku burenganzira
byose co kimwe n'ababandi bavukira muri mariage mugabo urumva ko yatiko tuvuga ibijanye na yama regime matrimonial nuko ni byiza hari igihe ushobora gusanga uwo mugore nawe hamwe na wa mugabo kumbure ibintu batari babisangiye rero batari babisangiye donc mu buryo bugaragara baranditse bigaragara aho umwana ntaheza ngo abikore ko ari abana bandi baca babibenefisha donc umva ari abana baza gutorana abavyeyi baza gutorana nagomwe ni baza gutorana habiri mugabo n'igihe biba byanditswe mugabo ntona nkayi wacu nahubwiye ko atamateko yo gutorana ariho canke ngo amategeko adetaya neza ibyo bintu by'amaregime matrimonial twebwe abana bajya mu kirundi hari ababita ngo abazanano canke bavutse hors mariage bose iyo abavyeyi bapfuye bose ivyo bintu barabigabura bakaza hasi bakanganya mu gihe abavyeyi bapfuye bose kubera justement nta ayo ma distinction ntaba yarahabaye yego mvuze ku gice kinini mugabo gice kinini sino yo hariho abavyanditse nta ngorane mwese achatorana awe yamuka uwo twumviriza yo havavuga ati none gashaka ko hari igihe bishika uwo musore yavyaye abana umwe babiri hanze canke uwo mukobwa hama mubwo busore bwiwe akaba yaraguruguye mbwa banyina akagira mariage ubuye hariho umuntu aca avuga ati no abo bana je bagiye kuvyara hanze ntibaza kunkorera mu bintu by'abana twavyaranye kuko abo bana nabi wanje none hoho bizoca bigenda gute bica bigenda gute nta kintu mushobora guca musinya kugira nimba ari utabishimye yuko uwo mwana aza akazokwerita hamwe n'abandi bakingira abo bana bazovuka muri mariage kubera peut-être umwe atabishimye erega hashobora kuba kantu mu mutima akavuga teka je ntabwo ndiko ndemera uwo muzana none ntabwo ndiko ndemera ntaza kuronka hamwe n'abandi nta gituma nta n'impamvu bo ngenda gusigurire uburyo bubiri ibyo bintu bishobora gukorwamwo urabona nk'igihe uwo mwana nk'uko bivuze atavutse muri urwo rugo atavutse muri urwo rugo wihe ahari dufate nk'umugabo yoba yari afise umwana yabyaye akiri umusore hama agaca arongora hama akavyara n'abandi bana uyo mugabo iyo apfuye mu bisanzwe nakubwiye yuko nta muntu ashobora gutorana umuntu atarapfa ku bijanye n'uyo mwana wa wundi yavyara mu busore canke yavyara ahandi hantu wewe kubimwerekeye haba hageze ko atorana kubera uwo yateze gutorana ko yapfuye mugabo mu yandi mategeko y'ibindi bihugu ari ikintu baca bagira mu gifaransa bacita avancement douari baca bafata kuri ivyo bintu yotoranyeko bakamuha igice mugabo mu buryo bw'ifata kibanza bakavuga ati ibisigaye azotorana hamwe n'abandi bana kumbure mu gihe uwo mugore yasize atakiriho urumva ivyo birashobora gukorwa mugabo sino nkayi wacu ivyo nakubwiye kubera beshi barabisangira kandi na yama regime kubera atategeko ririho ribivuga mu buryo bwimbitse byukuri naho imanza zagiye ziracika ngaha mu Burundi barabasangiza ntibavuga ngo uyu mwana ngo yari yavutse babyawe n'umucancana umugabo nyango ni bimwe bivuga yuko la société yacu yi patriarcale uwo mwana no kuvuga azosangira n'abandi bana bavuka muri dans le cadre du mariage kandi byose mugabo yaba twari dufise amategeko aregisa byanyu nakubwira bya regime matrimonial yacagenda la specifier akavuga ati okay uwo mwana nimba yavutse hors mariage agasanga abavyeyi bari marié kuri communauté ya séparation des biens canke ya communauté des biens bizoca bigenda kunuku aho nta ngorane mugabo gusa nagomba bwica abacamanza mu Burundi bakunda gukora baca babasangiza bose baza hasi yego urumva quelque part yuko ari umuntu avuga ati je murandenganije murankoreye ko ndakoraye kuko urumva umucamanza ntubona umuhaye urubanza afise itegeko obligation de juge uko yoruca kose yase guca urubanza ngo nabuze ico mfatira ko abakoze icaha kandi amategeko yo muhana
nje gituma rero ndakubwiye nti barafise rero ingene bahora bazica imanza nk'izo nego baca bagaburira bose mbega iyo hatabaye liquidation ho iyo hatabaye liquidation ugasanga yarapfakaye canke bara bon kudivorsa ho nibaza yuko kenshi baca bagabura direct ariko nikuvuga yarapfakaye canke umwe yarapfakaye kenshi mbega aramutse hatabaye liquidation ya mariage ya mbere surtout les biens abo bana bica bigenda gute baca baza hasi n'ivyo baboronderanye uyo wundi bigenda gute bo nivyo nimeje kugusigurira iyo ntuzenya community ya mbere batashoboye kwirikida hanyuma gashiramwe undi mugore wa mbere dufata yarapfuye hanyuma aciye avyara n'abandi bana kubijanye n'abana by'ukuri mu gutorana iyo nuwo wundagira kabiri bo atakiriho canke ashobora kuba kiriho mugabo w'abana wo kuri wa wundi wa mbere bavuga bati twe dukeneye ibintu byacu kumva bobo barabuze abavyeyi bose ho bobo hageze ko batorana nk'akarorero rero kujya kuntu umugore agira kabiri acaza avuga ngo ndamprashije umugabo kuri ya matungo yose ngo mbere akagomba kuvuga ati aba bana mbere reka abeje ndabagaburira benshi niko bacakunda kubwira ico gihe urumva iyo kwera batashoboye kurikida ntunzenya ya mbere niyo ngorane bikunda gutera muga nakubwira position y'abacamanza mu Burundi abana barabanganisha kwera ego barabanganisha mugabo urumva yaba byari byanditse umwe wese akaba bagiye babyanditse muri cadre ya convention matrimoniale imwe nakubwira nta ngorane byoteye mugabo kandi urumva nibaza yuko mushikiwe nico kibazo canke ubashikiwe nico kibazo uno munsi agomba ariko aritegurira ubukwe bugini nibaza yuko kubugira kuri séparation des biens ari avantage ku bana yo bararonse kuri mariage ya mbere ego nukuvuga haraho iba ngombwa bivanye nabo bantu bagomba gire mariage abaribo nk'abo bantu baba basanzwe bafise abandi bana swat bo kumvikana bakavuga bati nukuri nta ngorane abazofatwa nk'abandi bana mugabo bakirasira yuko babihurijeko batabihurijeko naho ni vyiza ko bavyandika bakavuga ati abazogarukiriza aba nabo bagarukirize ngaha nagira bagiye gusinya baravuga ati twebwe twahisemwe kugira séparation des biens oya kurujya munsi y'urubanza hagiwe n'abantu baje muri état civile ku munsi y'urubanza hama bakabasomera amategeko bakavuga bati mu vyemere publiquement bakavyemera hama bakahavura basinya ivyo sivyo baba bariko barasinyira kuko nakubwiye yuko iki kintu bita convention matrimoniale canke contrat de mariage gitandukanye cyane na kijya bita acte de mariage ujya munsi nico kiba kibaye ca acte de mariage mugabe ibindi biranye n'amatungo ari abashaka kubigira no meme jour nivyo kuko na ma contrat en fait baja kudepoza muri état civil bashobora kubigira ujya munsi canke bakazona bigira heze igihe nta ngorane ziba zirimo mugabe ujya munsi co babasinye ngaho iwacu benshi kwera bataca bagira ajya amakontra baba basinye gusa yuko bagiye kubana gushira hamwe ubuzima bwabo mugabo hatari iby'amatungo ni bafata yuko baba basangiye yego mugabo iyo baganiriye bakavuga bati rero mushinga ntahe canke wewe mupfasoni tugiye kubana buriya rero ifoko tugabura ibintu kubwineza yabo naronse canke yabo waronse bo jewe nta muntu no kwankuraje ngo bagire ngo baje muri regime ya séparation des biens mugabo nkavuga nti nta muntu akwiye kubibika mu mutwe ngo jewe ibintu byaje ntazokorako nimba ariko avyumva niyegere uwo bagiye kubana babivugane je numva ndavyumva uko bagiye rencontre en fait na cyane kuri urya yapfakaye ndiko ndavuga cyane kuri yabuze uwo batanguye bagira ubukwe uyo wundi kugira kingira abo bana bapomye mariage nibaza ko ico baciza ruko iyo contrat yo bahaba kugira nawe niyo yasanda canke rega ashobora gusanga namaze kubona abagabo bagira mariage za gatatu
ugasanga abo bagore babiri bose barapfuye na mariage zine barapfuye hari igihe baca bavuga ati umuntu atera umukoshi nivyo mugabo abo bana aba yararonse muri ayo mariage atandukanye baba bakeneye kwerita de leur mère kuri mama wabo none bizogenda gute mu gihe hose aguma poperanya ngo tuzosangira ntumve yagize separation d'ibeko byo bari byiza gusumba bo mu bisanzwe wanashaka nko nakubwiye abana si keshi baba victime batushe n'ivyo bintu bo nivyo makamwe amwe biriho mugabo cyane haje ikibazo kikunda kuba no ku bagore kuko umugabo agize bukwe bugira kabiri nk'akarorero hanyuma bakaba batashoboye donc agize ubukwe bugira kabiri nawe nyene ubukwe bwa mbere ntashobora babuvuze ko mu bijanye no kugira donc bafata ko bari babisangiye n'umugore hanyuma bagaca bagira la même chose ku mugore agira kabiri umugore wewe arashobora kwishira mu mutwe ati nje guprofita ibi bintu ngo bo sivyo bibamuze dufate ko atari byo bibamuzanye mugabo akavuga ati ibi bintu kameme nzobiprofita mugabo ugasanga nk'akarorero mu maka aho usanga byari separe wowe washaka kuba tabizi byari separe abana nabo barazi ko biri separe abana b'umugore wa mbere bavuga bati okay twebwe turatorana mama twongere dutorane papa hariho ibi bindi bisigaye byose uriya mugore agira kabiri aje ntabigira ko axe azogumye ibyiwe niyo papa yapfa ntazahave yumvira ngo azoza twengo ngo reka raduha mu minwe ngo reka tugaburira ibintu no azogumye ibyiwiwe bo rero urumva kuvuga yuko boca bateza kuvyandika iyo abaye mariage igira kabiri naco nyene rumva je sino gikonsera cyane mugabo vyovana n'ingene abo bantu bameze hari abantu ega si bose bica bitera ingorane gusa je mugabo tuvuga tuti ivyo bintu ifo ko bamenya ko bihari ubikeneye abigire ntihagire utwara akantu umutima ntihagire wiyumvira kubigira bitagikunda ntihakunda kwaduka ingorane afete ntihagire wiyumvira kubigira bitagikunda aho ni ryari urumva bitagikunda urana nk'ubu ni nkahajya haba hageze ko ni nkahajya wewe hariho ibintu byinshi mumaze nka 20 muri Marie hariho ibintu byinshi mwaronderanye mwaragize ubutunzi kandi butari buke hama rero kacu ugomba kwiyumvira yuko harimwo nk'umugabo nk'akarorero akimvira ati ibi bintu ni kwanje ibi navyo ni kwanje ibintu ariho bimwe wavuga bashaka gukrea amakonte atazwi ayandazwi urumva ivyo bintu ari karavyiyumvira mugabo haheze igihe kinini ya cyane bitwa ko babisangiye mugabo ahengeye haize imyaka myinshi ariko ariyumvira mu mutwe ngo ibintu ntitubisangiye kandi babisangiye gusa nimwe nakubwira nti aho bashakiye hose bashaka kuvyandika mugabo urumva nivyo basangi baronderanye bacamenye ingene babikabura nimba tufate bagomba kuja kuri regime séparation des biens nibyo aho ndumva ibibazo ni byinshi ariko kandi numva ko byugariye ahantu havuga bati hariho akantu ko kataraba clear mu mategeko yego bivanze no kutamenya kw'abantu yego bakunzi bakazoza FM umwanya wagenewe kino kiganiro uraturega je nibaza ko dukwiye ikiganiro ca gatatu aho tuzoganira na cane ku kintu c'abagira mariage ugasanga afise ico no kwita amaraso abakuzine abavyara abaki ibintu nk'ivyo by'amategeko cyo bivuga kwiki kuko hari abisanga bageze ngaho ariko ibyo nivyo twobijako ariko tuzobiganira navyo nikindi gihe kugira abantu bose bagende babimenye babizi bakunzi mwariko muradukurikira ndabashimiye cyane reka nshimire Nima kubona yasuye kuduha umwanya ndabashimire mwari kumwe na Daniel Alex Mugisha mugumane natwe Kazoza FM turafitiye byinshi irikira bashikiriza murakoze